umugabo arashobora kukubona amaguru akagushaka wowe ubaye faiblesse ukaca ugenda mu gaheza ntugume wimva ngo kwiyumvira byaheze yacaka y'amaguru byaheze bitubwa nuko mutambaza ngiriye amferegane ariko umugore mwaryamanye no munsi gushika mu kwezi kwa12 ahubwo no abajemba numva uwo mugore wari serious ahubwo cumi ngana narongowe acha higa telefone n'umugore wawe kumutuka namenye ko yahawe kiraka urabona ubugiye kuyindi level yo gutuka umugore w'abandi niko tumeze uri kuranyumva mbe waruzi ko umugabo atabindaya ntabindaya gute umugabo ntabindaya b'umugore kubera nubona umugabo gituma atabindaya Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira hola wewe ayo makuru wayumvise wayabonye yitwa Stone. Iyi ni alimentation nyine igezweho mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Ntusubire guhendwa ntuzimire. Iyi alimentation ibintu byose birimo mvuze byose wumve byose kandi kukabeyi keza. Ikirenze ico ningere bakwakira. Uhavuye baza ngo niko ndakubesha bebe babwira ugire ngene bintu bika. Oh yes, alimentation isanzwe ni supermarket usangamo ibintu byose by'amafresha ibintu karite kandi kwibeyi ntoyi naho sahandi na kuri Boulevard de Liprona hafi cyane na Polisebe aho nawe ntawo tahazi ntiwozimira ni kuri rya barabara nyene hari kietaje ciza kandi kinini nk'ubibona kandi ibintu byabo bigezweho birazimbutse irabire nawe raba nibiriho biri ariko kandi akanimero nakanyine ubona bose barahasumira mu masaha yose abayuguruye kuva kwa mbere gushika kwa Mungu kuva mu gatondo gushika mwijoro ntaco wotuburana kuva mu gatondo gushika mu gatondo wewe ntukibwe. Stone Supermarket, in God we trust. Hola people, mumeze neza jewe ni bon sana. Shalom amahoro y'Imana abane namwe mwese mwebwe mukurikirana Solution Corner naenda bakumbuye cyane gose. Ni Mamlao mama 3 best influencer wise woman nandi meshi cyane gose nije nibereye hano. Uyu munsi mfise umushitsi. Mfise umushitsi cyane twese turabashitsi okay. Sinzi. Uyu munsi mfise umushitsi uiteka murabona hano ni kibune ni ciza ndagikunda sana kandi rero reka ndabatera inkuru yavuze ati umuntu atamukunda n'umurozi mwamukunze cyankwe abarozi tutima uturiro muri commentaire abarozi ya karibu murakoze cyane ni nyina wasaye muvugana ya naenda bakumbuye kandi cyane ya naenda bakumbuye twaherukana muri 2005 Yego 2025 Yego 2025 Wanyu urumogi 2025 hari muri avril yari anniversaire ya Sami yo mutagize muko murigirisha mwari mu nkumbuye bari bagukumbuye akoze bari bagukumbuye kandi ni wa undi nyene yamababwira ati umuntu atamukunda abaroga kandi cyo nizera cyo kwaje nta muroza arimo kubera mu masamo uvuga ngo umuntu atawukunda baroga none impamvu hari umuntu abura umwasi umuntu amuranga wowe urukundo wo kunkunda wo ikura oya ni kubera ko tuzi yuko hari uwatamuntu akundwa na bose hari n'abakunda bavuga ati ukundwa na bose n'amafaranga kumenya ko ari bose bazakora muri commentaire wowe nyene wiyemeye ukandika ati sinda gukunda sigara imikashe yawe ngaho ncamenya ko aroga
ndamugigokure Okay, tugire urukundo rw'abana b'Imana dukunde bagenzi bacu nkuko natwe twikunda. Iryo ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Ya amakuru y'imitsi rero ni meza cyane, umwaka wagenze neza mhm kandi wongera utangura neza aho mvuze mu Ruvumera. okay abatamuzi nyene ni witondore naho uba n'ibyo ukora ntumbaze. Nyina wasaye muvugana n'umudandaza, umudamu afise umwana umwe ariko ntimubimpore. Oya turakeneye ubundi kwe kuko ni Imana yabyaye umwana. Oya twese turabana bayo. Oya ariko we yashingiye intaye kavuga ati ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane. Si wewe Urumva ntiwigirishe. Hariho wabwiwe ati Kurikita ureke kwivugisha ngo nyina wasaye muvugana n'umudamu w'umwana umwe kandi n'uyo mwana umwe ndamukengura kuhoraho kuko ngo iyo twicaye mu ntebe yabirahagije Imana iratwongera. Iyo wamuvuga ati ngo ntibihagije burya barakwima n'ibisigaye. Abatumvise ntayo muco murondera video yiwe ngaho musira hari. Ejero muri kuri uwo mwana umwe ndavuga ati Mana warakoze uri mwiza ibihe n'ibihe. Nkaba nkorera mu isoko mu Ruvumera, ikibanza ni 1352. Uzosanga mudamu adandaza ibirato by'ubwoko bwose, abagabo, abana, yego wabaye mu boss n'ufise ukuguru kumwe ndamwambika. Ushaka ikirato kimwe apana ibirato bibiri, ikirato kimwe. Donc bajye bagendana bacitse ubumuga. Bagendana ubumuga. Mase muradandaza n'ibyo bagabo. Yego. Wow, n'abagabo warabamurasha. Oya n'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana ariko wibutse aho wahereye. Bo hereye kuri 500,000. Oya Emilio Desa. Emilio Desa yari menshi. Oya ntiyari menshi ari $400 mu kiranguzo n'amafaranga make cyane. We ntavyuzi uzi by'amafilme. Mama Sami umutaye wa Emilio si muto. Oya Emilio Desa no kuvuga ushobora kurangura nkuzenye iduzene zitatu z'ibirato. Urumva kuja kuranguza iduzene zitatu z'ibirato urumva karagahitanano. Ego Mama Sami nawe n'umudandaza yagiye arakura Imana hezagira ibikorwa by'abadandaza. Umva ko yatanguye ku mafaranga make kandi ico gihe adandaza irisha make sasa ntiyajya. Mugo unyi sasa abadandaza bashusaga ko bajya ama brochette. Ego burya kirazira yuko usuzugura ico ufise canke kushaka gushika kuco utarashika ko kwipasha muremure. Ego hariho n'ibintu bita kwigirisha ngo sinshobora konsa ngo ntariye. Nimba yuko nashobora konsa umwana kandi mwanje ari kibunene rero umwana w'amagara meza kandi naje igihumbi ku munsi. Igihumbi wacugiye ibyari bikizimbo igihumbi wajyazanjyaza mu kubita umwice. Wari maharage aho kijumba mukubita umwice ibyo ubonye byose kimwe gusa ndibwa ko ntashobora guhaga nashobora kucanywa amazi. Nanywa amazi kugira ngo bigende safari ndefu babona pesa nimbari sana. Mama Samurazi uko hariho abantu benshi bahomba mu isoko kubera kuguma barya utuntu twinshi. Je nanje ngira no gasanga udutumbura turenganye utuzi utuji twatunuze yatwo mu tudobo utuburete umva karenga yuko usanga kurakajya ivyo wazi kibitera ico no gufata urugendo utazi ico wifuza gushikako. Nawe bituva bivana n'ubuzima bwo gukopya nako ari utuyoba naje kanshingi utuyoba ntumenya wa ibibazo ufise sibyo nakafise ntumenya yuko wowe uburyo ufise sibwo nakafise biba no gukopya ko nakayariye kanacinja muko kime gusa iyo umaze kumenya ati jewe kugira ngo ndepanse kujya 5,000 ku munsi ni njangahe. Uravyumva wamara gusanga yuko winjiza 10,000 mugabo ushaka usaka ushaga depanse ya 8,000 nibikunda aho uragiye. No kuvuga nimba winjiza 10,000 fumu depanse basi 2,000 kugira 2,000 kama Sami birakunda n'ama déplacement. Ico gihe byarakunda kuko ndakubiye ko naje igihumbi kandi naronsa ndatarigo mu Ruvumera afise umwana w'ukwezi kumwe kandi nari mfise igisebe cya cesarienne. Hari abadamu benshi bakunda kuvuga yuko adashobora kuja gukora kubera ngo yagire cesarienne agaca yicara ngo amezi 6 canke amezi 4 uko ngo yibwiwe n'umuganga. Je ndibuka ko n'umuganga no muvuga no mwizina arampaye impanuro ko nshobora kwicara amezi 4 ndamubwira ati nigikunda kuko ibihe narimwo nibyo byo kwicara kandi iyo nicara iyo 4 mu canke 6 iyo Emilio Desa ari guhera. Nari kuvuga nari gukira ataco nkiranye namubwiye ati Imana yampaye umwana n'izonzigama. Imana irinda bayo igihumbi narakijya kandi naronse umwana yaravyibushe kandi namwe namuguta nigeze mbyara mushaka no mubereka namuguta nigeze mbyara ngo nuko ngi igihumbi
sinari kurya ibihumbi 10 yinjiza 10,000 ntibyari gukunda. hama gutaha naho Gutaha ndibuka yuko nafata urugendo rw'amaguru toroshe, bagenda n'amaguru nava mu Ruvumera n'amaguru shika muri ville mpetse umwana, hama nkaca mfata bus ishikana mu Nyabugete ahantu bita ku Kaburi, abazi mu nzira zari bahazi. Ndibuka ko nava mu aho ku Kaburi imanuka n'amaguru gushika impande Tanganyika mpetse umwana n'igisebe ca cesarienne. Kandi rero kino bwira harura abandi badamu kirazira ko ujya umutima wo mu bana ubeye kuba barufise. Hariho bisaba ko tugumye ibanga. Ndiwa yuko nshitse bahora bambaza wumva umerewe gute? Acha meze neza cyane. kandi uhwereye Igisebe cyo kirava amazi. Kirava amazi ariko nababwiye ati meze neza. Ariko urabona ko nuko gani cyakunda. Ndacambwira mutoyi wanje ndamukunda cyane rangumirije ibanga. Nahagara nk'umwana mukuru nkavuga ati ukabivuga ndakotora. Ninyoza cyagaho nyoza nibikunda ko nunama ninyogeza n'umwana bikunda ko ndamuterura mutewe wanje akaca binkorera mwibanga mama ntavyigera amenya ego kona franga mbali sana ko ushaka kufungura nkanaka mugabo utazi we yabikuye he wera abo buryo ufise buba aribwo bugutunga. Ego vrema uraba uburyo ufise abaribwo bugutunga unyugwe n'ivyo wawe reke gukopya mugenzi wawe ngo haro sinzi umenga kandi no byari bihari ti ujya mugenzanje tubana ko aguze igitenge ca Douanas kananje cengura kwaguze iki ugasanga n'amakurere nani bashaka kuyavanga ni kibazo ni problem na modele ngo we washoheje kuranga ugasanga yaje kuri 150,000 buri afise umugabo yinjiza 5 million kundwi ukaje ukini kirimba kugira uzoyigire bakini kirimba se ko bamusigiye 10,000 yo gusuma acha sumicha 5,000 agahabana mu kubita umwice umva abana bakabaho nabi umugabo no agashikira ku matension kubera gusa abike ayigitenge izo ngorane ndubwenga bakenyezi man ndubwenga. Okay nuko rero twari tukiri muri introduction ya mumasami wowe iyo ubonye nk'umukobwa yataye umwana nk'uruyoya ikintu cyambere wimbira ngiye kuwo mwana kuwo muvyeyi no kuba mubyaranye ico nkuko dukijijwe je n'ubumengano ja muri Bibiliya gatoye ivyo hamwe je ndavita karenganyo ibindi nawo nkavuga ati n'ugusara kurimwo kuko nimba yataye umwana arakwiye kurabwa mu mutwe kuko ibyo byose muri kote zibiri zirahari swate arasara canke arafise ikibazo kandi ico kibazo abafise ikibazo nibyo baba bafise ibibazo ibibazo biratandukanye hari unagira ikibazo akabura n'umutwe uko yocakira hari umuntu ababara agatwenga nundi ababara akarira kandi bose barababaye ariko bafise ukuntu bakira ibibazo byabo. Rero umuntu birinze bishika agatumwana gutumwana biragoye cyane nuko abo bantu binyegeza tababona kenshi umatumwa ariko ararira shamwe miseze hari umuntu aje gutumwana impande yo muhira gusa sinamenye bwake bavuga ngo ngaha bari bahataye umwana ngahe wanyu uti ko ntamubonye nta muntu numwe atumwana ariko aratwenga ikintu cyose uzokora uri kurarira hariho uwagukomerekeje hariho impamvu yatumye rero ikintwenza rero kikantangaza nuko kenshi bafata umwe ca wibaza none yataye umwana uyo mwana yamuvyaranye nande kuko uyo muntu atokumvirizwa kuko uravye ukuntu bafata ndaza kuraba no muri commentaire nimuze kuntuka sinshigikiye yuko batabana ariko ndashigikiye yuko bahiga impamvu uyo mwana yatawe uyu mukobwa cyangwa umudamu hariho n'abagore babikora ego oya kuca kumutama umugabo kaca umuganga namusije je ndibuka yuko nkiri nk'umujene hariho umugore twigeze kumva umugabo bamutelefone ku kazi umugore yakoroye ndicyamuhitana babana mu nzu ego uwundi nawe twaragiye kumuhamba twaririmbana murambara baturirimbana iyo kabarayizi twaririmba simvugiye ko yuko iyo story yaciye yabwiwe n'umugabo ngo ntavyari ntahekana aje gukorora inda umugabo mwana mu ndaka kubwa ngo gukorora inda ja gukorora inda abana baragwiriye uyo mukobwa uyo mudama agiye gukorora iyo nda baciye bajana twaramuhanze urumva hari amaka menshi afata umudamu yari gufata abantu babiri nyene mva ko uyo mugabo nawe yishe yarishe brem
yarishe cyane ahubwo Kandi yishe na baridegemvya. babiri yo n'abana kandi yararongoye uwundi mugore kandi aravyara babana yanga ariwe yabiteye yarabyaye n'abandi bana Yes. mushenzi nicyo Bye. gituma rero ndabwo ibintu tuvuga biri no muri bibiliya bibiliya urabona ko na Yesu bamuzaniye umugore yasambanye none siki ariko ari isambanye byahe yari isambanije oya none kuki batazanye babiri tugire kujambo rero ko abana batabwa mbe warutse ko bajya abana batabwa kenshi usanga ari abana b'abakozi b'Imana abana b'abategetsi runaka abana b'abarogozi runaka mu mashengero usanga yateye inda umukobwa kugira ngo yubahirize ivyubahiro vyiwe yamubwa ati wanteye inda gaca mwiruka nka shitani yumvise amasengesho cyangwa umugabo w'umuntu ego bavyumva ntusamburire ugasanga wa mukobwa nawe nyina nawe abavyeyi nabo barafise uruhara umuvyeyi yumvise umukobwa yatwaye inda umwanisi imenetse bimenetse oya wowe masabuni ko bise umwana akiri muto kandi umviriza umuhungu wowe uri umwana uratwaye inda wayigutaje arakwirukanye bavyumva mama nawe yari gashato gahisha maheri nawe arakwirukanye none muri uwo mwanya gasha muri ubuzima buzingiye bica bigenda gutse biragoye urumva izoka biragoye mugana nawe bigoye mu masami si ngombwa ucumuta hariho n'abandi babiciyemo batabataye si ngombwa kucumuta nakubwiye ati hariyo abafise aho ukuntu bihanganira ibibazo nakubwiye hariyo abashavura bakarira hariho abashavura bagatwenga n'abaguma bameze ko hakundi ntumenye nuko yashavuye akakurabisha amaso akaturumbura nk'inuzenye nk'umusebe wafashwe n'umuryango rero je cyo mbona cari gikwiye umuntu afashwe yageseye ko nukugesera gutumwa yakoroye inda cyangwa yataye umwana fata kijya kiziga bazuri ya mudamu cyo kimeneke si n'umudamu mbere ni uwo mumenja n'umumenja bazuye mumenja uwo yamenje ko giradene yihuta bajya abantu bose ko ari batabwe mu gasho ariko ubunyu usanga ingaruka ziza ku mugore gusa urazi rero ingaruka ziza ku mugore wenyene Kubera kandi uzurabe niyo agiye kwitwara ngo nakayantwaje inda umuhungu yisiguye ngo twari babiri twari batatu bemera umuhungu wacu agenda zirayoye les filles allo murabyumva sindiko ndabavugira narase gufatira kuri ka zose ko biri kose umukobwa niwe wagwa mu rudobi niba rugwamwe nyine kandi nawe witwa umumenje ega niwe n'intuze inovuga gute n'ikimenyetso kibako none ega ngo gismange ngo nigifashwe niba bafatanywe itonga Imana idufashe ikindi rero ku bakobwa rero sinzi ko ari urukundo tugira rwinshi sinzi yuko ari impuhwe tugira hariho usanga ya mbere yayitwaye bakamwankira akayivyara ahagira uwo n'utanize cyangwa uwanize agatwara niya kabiri sha nayo nagakorora agatwara niya gatatu nayo kandi akitwa inkumi none ahari umwana baba bamufataye ni nyina w'umuhisi yahema wamubonye ariko byararinda uba wamubona rero abo rero barakwiye no kuhagabira rero kuko ijya mbere warabonye yuko ukuntu byagenze reka badi nimba wishumira kwica babiri canke batatu kubisanzwe uri umukobwa umuhungu aje kuguheheta ko bishobotse vuna mu maboko yiwe nta ciza cabo iciza cabo kirahari oyo mfase muri rusangi iciza c'abagabo kirahari ega abagabo umugabo agutwara mu nzu sawa apana ujye nyene aza gushaka systeme gusa erege ingorane bababwira ngo bagira abatware oya hari n'abandi batababwira ko bagomba batware hariho numvise ambwira yuko bamubwiye yuko ngo imbere ko bamutwara ngo nukubanza kuraba ko abyara ati none wewe wabaye intebe ya stage baza kugira mubanza kugira stage ibaze n'ibyo nukuri nawe warajiwe nze gute ngo mbanze ndabe kubyara mbeyo bari nawe ari watavyara uwo muhungu mukaguma mupima Jerova gavuga ati none wewe ngaho rero wari muri stage byo kugira bamenye yuko uvyara yego ni none ubu wavyaye ni none biri gute ngo yambwiye ngo ntaragera kwitwa papa yavyaye bari muri stage byakunze ubu ntaragera kwitwa papa namubwiye ati aho rero ga nuge muri wa mugwi w'abasingo maze tuca
ngaho onye turaza kuhaza kuba single mother naho urumva rero shaje mbere tugeze kuyo kanca mbura nivyo mvuga kubera barateranisha gusa abakobwa dukwiye gusaba Imana ikaduha inkomezi zo kugira ngo tureke kutwaninda hataragera kuko vraiment nigikomere utapfukize jewe novuga nico gikomere ntaco nkifise nk'igikomere mugabo nico kintu nibutse ko cyambaye ko kimbabaza gushika n'ubu urumva ati naho ukura gute cyane naho uroranirwa gute naho wogira ntibikuvamwo kajya kantu kaguma kadodora rimwe na rimwe ukini naco rero urumva naho wo mwica ntibabimenye naho ni kagumayo umutima urakwagiritse nico gituma rero uwo vyashikiye nakawuke birahera ntice cyangwa je ndibaza yuko hako wogira igikomere cy'uko wishe wogira igikomere cy'uko wamureze mu magogo kubera Imana ishoragera ari waca kubera igikomere rutana igikomere cy'uko wishe ukahamba mwibanga ukaba nyina w'umuhisi mwibanga ni kibi kuruta yuko wari kugira igikomere cy'ukumurera keco kimara imyaka mike ni imyaka mike kumwe atanguye gutwenga byose ca wibaza uko na ugenda ukura mu mutwe bikaca kuko Imana yashaka kumukira umumarayika aza kukwibagiza ariko nta Mana izokurukira umumarayika aza kukwibagiza ko wishe biragoye ikibazo biragoye rero urumva abakobwa n'ubundi turacari mwako hakundi bisaba yuko tugenda twihagarara ko tuvuga ati twebwe tukeneye ingo z'ubwiza ariko rero tutaragera kure turi kumwe n'ikinyobwa best tangawizi alias biguvu masami buzura indwa biguvu kuvuga ahubwo wantebeje kugurura oya wamba uchizo diskwikuka ibi twari guhera ibaze okay turi kumwe na best tangawizi alias biguvu ni ikinyobwa ciza cyane ikinyobwa irasosa ariko ntabwo harimo isukari harimo ubuki hakabamwo na gingembre hakabamwo na romale ni kinyobwa ciza cyane ku badamu ku bapapa ku bana abantu bose barakinwa kuko ni ciza kandi kiranahaza gitanga ngo n'inguvu ngo narumvise ngo ushaka kutagira umugore w'umuguta azaramugura kano kana agatahana mwavyumvise wumva mu rugo iwawe udakeneye umugore w'umuguta zura gatahana ku mugoroba sawa umuhe madamu karagera mama ego abantu benshi bagoma tubwira ko bariko barihereza best tangawizi uyibwiye n'abandi batarabimenya kararyoshe cyane gose narakanyoye ejo urumvise gute nari meje kwiro akajumbu n'ivoka nukuri n'abaguheraniye wacu bibagiye nukuri bimwe bavuga ngo tanga Tanzania naciye mbona Nairobi Kenya kararyoshe gose kararyoshe vraiment kandi karanazimbutse cyane okay tucha tubandanya ahandi murumva yuko umukire umusore n'inkumi cyangwa ukiri inkumi uragira uko kuntu usanga mwakoze ivyaha muri babiri ariko umukobwa akaba ari wahagirira ingorane akaba ari we yitwa umumenja atari we yiteye ivyo bintuze ako haro n'indika usanga umuntu w'umumama yireranya abana wenyene warahukanye cyangwa waravyaye nyene utarinze kurongorwa uri umusingo maza cyangwa warapfakaye masa n'imitende byose namantuzi ni gusa ego n'amasa mugabo warapfakaye urazi uko abantu bakumvira impuhwe gusumba umuntu yahukanye mbega be waruzi ko harapfakaye ko abagenzi b'umugabo baza ngo baje gusanura ibyasambutse ariko mugana urazi uko wahukanye abantu bose bavuga ko uri maraya aho bakwita yuko ngo byarakunaniye warahukanye mugabo warapfakaye bose baza ntaco gusanura bavuga ati yo tipore sana mama ariko sha bikoreye ahantu hose ndakugije yose namavuga gusa yose ni musame nta buzima bworoshe kimwe gusa umenye ukuntu bibamwe kuko bavuga ngo wigize igikutse bagira gute none ngo base nk'umusingo maza bavuga ati arabaye wakarorero yubaho gute ko atanumwe batavuga ngo ni maraya atanumwe batavuga ati bagiye gusanura urumva n'umusingo hari nige haza nagashenzi ko ukavuga ati hageze ko nuwanyubahuka ega n'umusore yigeze ibuye abaje kwigera ibuye hama ivyo bazokuvuga ko ntuzutinye
ariko wowe menya ati jewe ndinde. Ivyo bazovuga reka nta kintu kimwe uzokwigera ukora uzobuze rubanda kuvuga, ariko wowe menya ati jewe ndinde. Umubanyi wa mbere azogushingira intahe n'ujya mukozi wo mu nzu baratuzi cyane. Umubanyi wa kabiri azogushingira intahe n'ujya muherekanije imiryango. Abari nyuma portaye reka ro bavuge, hama Imana nayo kivuga ku iki. Ivyo bintu bitatu we nimba Imana igufite yigishinga ntaye ciza, umukozi mu nzu akabazi ati mabuja saa moya saa 12 abari muhira avyuka agiye kurondera mu rutuno nk'abandi bantu, ivyo birakwiye. Hama we menya wowe urinde wifuza gushika kuki, umenye nawo kugaragara kuko hariho n'abasingo maze aho hanze batavyoroheje. Erega hariho n'abadame bo mu nzu batavyorosha. Hasi cyo kimwe sa masamwe si cyo kimwe. Sindiko ndavugwa hari ukuntu uri umusingo kumusa neza Bega ibintu umusingo ugasanga kumusa neza freshes yagufata ugawagiye ku mugabo ugacusanga yaswagiye ku mugabo wese usanga sinawe ngaho usa nabi weje nsa neza. Ndiko ndavuga menshi rero urashaka kuba umusingo ugasa nabi bivanye n'ukuntu we wifashe. Nakubwiye ati baza kumenya banga mu basingo ubuzima butabagoye nyene cyane gose. Iyo ujabutse umuferegi nusimba urasimba, iyo hagiye kuruzi naho ugira gute uraduza impuzu ukajabuka. Iyo hagiye ukiyaga naho utora ubwato. Wewe menya ibihe urimwo n'uburyo ubifatamwo byose bizogenda neza. Ashaka n'umugore w'umugabo ugasanga asa neza, n'ugiye usanga ari umugore w'umugabo ugasanga yewe kirisu ijoro ntukatisha ibintu. Rero tuko turavuga ku basingo usanga aho hanze batavyoroheje, urumva ku basingo maze usanga ngaho hanze batavyoroheje, ugasanga bumva yuko kubaho kwabo ari mpaka umugabo kanaka mucorere, ari mpaka nyine systeme. Nakubwiye ugasanga atunze nka iPhone 17 nizo zigezweho mugatakaza afise. Nari numva ko ari gisuma. Ubona ko kwitwa n'umusingo ni n'igisuma. None umaze kuba uri umusingo ufise dufate uri mu nzu yo gupanga, ufise abana hamugaca wirirwa muhira. Wumva ko bomora inzu cyo yirwa muhira ugasanga niyo nzu baye mwirazimbye. Numva ko bomora inzu nukuvuga uyo uramufata uyo yaribagiye icatumye yibana ateza ivyago izindi ngo. Nukuvuga uyo yaribagiye icatumye, uravyumva? Ni babandi ngo ndanduye umugera benzo wanduza abandi. Namenye ko nawo umunsi wa mbere yapimwe umugera yarize. Niyumva nanje uwo nzo wanduza zurira. None ndazi neza kugira ubu umusingo wararize. Wararize cyane. None kuko ushakuriza abandi basingo nukuvuga bikebuke ntubigirane inzigo uvuge ati nanje nakaye naje byagenze kumwe kananje niho ngo zarofa tutazira ngo zarofa nuvuga ngo zibijuju tuzoyajya. Amafaranga y'ibijuju sikijuju ahubwo we ni uri kijuju sibijuju nuzabigira ngo umugabo namuri amafaranga ngo ni kijuju. Ikijuju ni wewe kuko wigize iyarara kandi uwo munzu abamukunda aramukunda cyane aramukunda cyane guta umugabo abagukunda hamaka kuvanga. Abagabo niko biri niko baremwe. Ugiye gusoma no muri Bibiliya murambabarira sindiko ndabavugira ni nyina wa Sami nta numwe ndiko ndavugira, ariko ndiko ndaraba muri Bible yanje nsoma Bibiliya yera nta numwe ndabura ngo Bibiliya yirabura. Daudi yarafise abagore bangahe sinzi? Uragenda usome nimba ntake none uko muvuge uko atamugabo numwe afise umugore umwe. Rindira kwanza ndiko ndabwira Daudi yarafise abagore ndwi. Kandi Imana iravuga ati ngo ndakunda Daudi afise umutima nk'uwanje. Imana imushigira inaye vrema. Mama Sami Bibiliya ntitwoyijamwe hari gihucu usagusiguye ibitari ivyo. Nico gituma ndakubwira ati umugabo niko bameze. Suko yasa urugo gwiwe. Uri kuranyumva? Mbe waruzi ko umugabo atabindaya? Ntabindaya gute? Umugabo ntabindaya indaya y'umugore.
kubera nubona umugabo igituma ataba indaya umugabo ashaka kugusambanya saa 9 saa 10 akaba yavyibagiye nuko mwaryamanye Ndumva ko bari wafise uburaya. Uyu indani umugore bavyiyumvira. N'umwaka ugahera cibuka yuko uyu mugabo baryamanye. Kumbe umutipe inyuma y'isa yimwe yari yamaze kwibaga ariko baryamanye. Ni mihimbiri. Wabyumvise? Nabagesera. Nubona umugore. Umugore. Ariko hari umuntu numvise ngo umugabo iya guciye inyuma amara nk'imisi indwi. Aguma yibuka yayimaje. Wose umugabo ameze. Mbere bamenya ko umugabo yamushwanye arenganye porutaye bavyibagiye. Ko mwashwanye nindaguhenze ndabwa karorero nubona umugore yashwanye n'umugabo mwijoro no kukaza uzomumenya igishavu arakizana no kukazi ari umuganga aho azogutera n'urushinge mu jisho kubera iki yaraye nawe umugabo yashwanye n'umugore akarengana portaye aravyambura akabisiga ngaho akigira ari mushasha Kukazi ni kwa kundi yuzomura kwa kundi nyene ashitse muri abashakara byambara akabisubirana ariko kukazi yarameze neza uwo niyo mugabo ntuze wiyararaze ngo umugabo mwagimye saa 9 ngo saa 10 uri ndayango aracakwibuka byaheze mushamarizana cyo gituma batandaye yokwirata ngo irasambuye rya rugo ngo ujye ngongo urakunda gusumba umugore wiwe kwego ngo jawo oya ntamukunda umugore yamara umugore umugore yamara umugore ariko uvuze ngo nta mugabo numwe ndabise wa pembere ibyo bashaka kubaze n'abatwitangiye uvuze nagonje ngo yamufise oya siko navuze siko uvuze abagabo bose oya bariho babizigirwa bariho ariko ibitigira nyamwishi ariko suko bankingo zabo nakize ko ariko suko bankingo zabo none bashakiki je ndiko kenshi ndakunda gusoma witanguriro niho kenshi nkunda gusoma kandi iyo ndiko ndahasoma ngira ndabatahura gute umugabo arashobora kukubona amaguru akagushaka wowe ubaye faiblesse ukaca ugenda mu gaheza ntugume wumva ngo kwiyumvira byaheze yashaka y'amaguru byaheze bitugana uko mutambaza ngiri amferegane ariko umugore mwaryamanye no munsi gushika mu kwezi kwa12 ahubwo no abajemba numva uwo mugore wari serious ahubwo ucumenga yanarongowe acha higa telefone n'umugore wawe kumutuka namenye ko yahawe ikiraka urabona ugiye kuyindi level yo gutuka umugore w'abandi niko tumeze umugore musangiye ubwo abomenga yarongowe nco gituma niyo umuhungu amubwiye ndagukunda acemera ko bamukunze agahatwa n'igitwarire biheraho ariko kubisanzwe biki umugore wa kabiri urazi ko ari akundwa oya umugore wa mbere arakundwa cyane oya none ukubeka ugenda avuga basi urazoba n'umugore afise n'umugabo afise abagore babiri agwara ku mugore mukuru Iwazura bira nibyo byerekana ko amukunda cyangwa abashatse kugenda kubamenye yamago Nico niko ndakubwiye uzoba n'umugabo afise abagore bacanke bane agwaye zangwa zirisera para umutwe umeneka zangwa ziriseriye yigira ku mugore mukuru yagwarira cyo tuma abagabo batakwiye gushabuza abagore urazi gituma abazi ku mugore mutoyi wamukundiye amahera ikindi kintu hari ikintu cyatumye umukunda ariko umugore mukuru sha ntiyakunze amahera yakunze umuntu nico gituma yigira ku mugore ko abazi yuko aparation sina kira kitu sina kiri mu mama we atanitunza umugore mukuru yubahwe bravo nico gituma rero nimba yagize ibi nibi ntibigutesha umutwe shaje sinzi impamvu ngoma numva yuko umenga abagore abakobwa nyine babayeho nyine bemere bavyemera mintuze ndibaza bafise urukundo gwishimana baramenye urukundo gwinshi abakobwa ndibaza je ariko muramahenda umukobwa ndumugore ariko sindashobora gutahura ukuntu umuntu ashobora kwankwa ijya mbere akankwa ijya kabiri akankwa ijya gatatu akankwa none mu rumogi birana cyangwa sanga umuntu arakubwiye ngo sasa ngo nifanye yaye ngo nta kundi ngo ntegerezwa kwabigwa none sha wowe ufise abana indwi babagabo bane hamugira uje kwabigwa ku mugabo agira 5 n'abana indwi nuje none yashaka abana batatu cyo bigenda gute cyacyo kandi wirirwa muhira cyangwa mabuja sha
nta kintu na kimwe ukora kugira urebe abana indwi. oya ivyo ntibikibaho mbwa mu masamba ivyo onye vyari vya kera c'est vrai abagore bahendwa kenshi abuko ahubwo akagenda avya banindwi ashaje kuvyara abandi baca cyangwa ugasanga umuntu uzi ko abantu bavyara abana bakeya narigeze gufata umunsi umwe ndiha nk'imyaka 2 nganira n'abana bo mwibarabara naciye nisanga nkunze ibidoma gusumba abandi bana bo mu ngo kubera kuko umwana wese twaganira yambwira ko papa yarapfuye mama aja ku mugabo hama baca baraduta urumva ariko n'umugore yemerewe ko umwana we bamuta ngo ni kubera umugabo wapi ntabo vy'abafise niba abagore yamaze yuko ukugira abeho ni mpaka haboneke umugabo ivyo wapi nukuvuga uyo mugore arafise faiblesse yuko kugira abeho haboneka umugabo nukuvuga naca gutenda ngo arira abana nukuvuga nimba habonetse umugabo abana arataye ariko ko yagare umugabo azobwira ngo gutware ngo umwana ata uwo ni imbwa heba reka niyo bavira kunyonga abana abazi yuko umwana yamuvyaye se yamwase ntari buro nk'undi mugabo byumvikana umugabo uyu mwana ubwira mu buzi isoko aranize ba mama problème ambutiage kweli umwana yamwise ambutiage bugingo naraganye n'undi mwana ndamubaza turaganira ndamuha 5 ko ibiduma kugira ngo kikumenyere ujya 5,000 francs ibintu nk'ibyo ha munsi ndabaza niko kiuri mwibarabara bimeze gute acambira ati reka reka papa yararonga mama yarapfuye papa ararongora hama mama wa kabiri acaranyuka aratwirukana nemwe kanyo umugabo atari hari no kuvuga uko papa yashika umwana wawe n'ikigaba umwana wawe ameze uko burya abagabo nta rukundo bagira sinzi kukiza abagabo sinzi ikintu cyose Imana yashize muri Bibiliya nk'itegeko nuko ibizi kutakikuremanya abagabo nta rukundo nicyo tuma abagabo babwiye gukunda nk'itegeko urakunda umugore wawe yumva n'abagore ntitwubaha nego umugore atukwa n'umugore urabe wewe umugore agutuze utagize amahirwe ngo yaramenye Imana yibuke yuko kutubaha umugabo ari icyaha ndugu yangu aha utayatukano kabisa na shetani ngo ace yicaki no kuvuga rero ikintu cyose Imana yakubwiye nk'itegeko nuko ibizi ko muri wowe ico kintu kitarimo burya umugabo uzurabe n'umwana ariko harira mu cumba ariko nuduhenda uzaba ngo twarabona muri saro niko kuzo umwana mari burya abagabo batwarinda irekwe bozikoroye zose nta mugabo yo kuyanganira ko muri bico kinacho bafite cyo kuyangana ico kintu umwana arize n'umunota umwe ngwinguto no mwijoro ngunega mama haya ubwo umwana niwe mutwara muri saro umuhoze je niryamiye ugaca wimba turi mama haya nakeneye kuryama abagaye bani bafashe cyane ariko barimwe nuko batahura ariko umuvyeyi yemera kwangaza umwana ngo ni kubera ko uwo babaye nyambari mama we cyangwa ari papa wiwe ari mukase cyangwa umugabo wase wa nyina ngo kubera ngo atamushaka ko acomera kumwangaza wapi nabo butiyemera uri umugabo umwana wawe umugore yagusanganye ngo uwo onyirungika ngo kubera ngo nibi ayo makosa ndayafata ku badamu gute abagabo bararengerwa kuko wewe mudamu ujya mugabo yaragutwaye uzi ko afise abana ufata ingingo yo kumukunda uzi ko afise abana bari abana urazi neza yuko nyina wabo yapfuye bavyumva urazi ko bajya abana barakomeretse hitamo kutaja mu rya rugo cyane ni uhitamo kurujamo nawe hitamo kubarera ubabere nyina ariko hari n'abana baterereka umwana wese arereka nico gituma n'ujya wiwawe wamukubita aha rero hariho uwundi umukubise acabona gukora kumwanga umwana w'imfuvyi aragoye nakubwiye ko hari umwana yakomeretse yabuze umuvyeyi yarabuze umuvyeyi kugira ngo azokubone nk'umuvyeyi ni uzobirema sijya nkoni sijya nkoni ijya nkoni ikubise kandi kugira gute kumukomeretsa kandi siyirera acha avuka kakandeta je nakubwiye ko nari mfise abana narabuze abana ngo nari mfise abana
kandi abo bana nari mfise bose zari imfuvyi nta numwe yarafise abavyeyi babiri ya nukuvuga nariha rimwe mu kwezi tukicara ahantu mwijoro mu rupangu nkababaza tubanye gute kandi ndabati ivyubahiro vyanje cini nimba ndi kinyamafuti mu bivuge turi mwirigara twarihindura irigara apana kuba wigira ikintu c'igihanganga imbere y'abana kuko nawe uragira amakosa rero niho waza bakora gushambura nani ngo aha nari mfite umwe ngo ariko naho kuko nawe urasarisha numva gatano ho gusarisha ndumva ko naje hageze aho ngira gute uhindura hari ikindi kintu ushobora kurera abana utabaza mukumbuye iki nukuvuga wowe warapanze kwa mugindagara saa sita umuceri ku mugoroba ugacumenga abana ivyo bakunze nibari bukubahuke hari abana batakubahuka kuko nibari abiwawe barahora ariko fata umunsi babaze ati mukumbuye ko umwe inyama n'ibiki n'ibiraka nafata umwe mu ndwi umwe uno musi wowe ukumbuye ko tofungura iki uno musi programme yo kumwijoro ni igwawe kaza wumva umwana arakubwiye basha arakubwiye ama umwana uyo musi kuri table akaja kwico nawe yumva ashatse aho umwana akurazi ko ari umunyamuryango kuko arabazwa ukumbuye iki none ko umugabo umubaza ati papa naka ushaka iki nyine kwe kumwana utashaka kumubaza reka tubwe abavyeyi turabadictature ku bana tunabaza abana abagabo ukumbuye iki kandi iyo utagifise iyo umwana agize programme ndende uburyo atabuhari mubwire mu bugwa neza apacu bati ona ico wambika ijanga no mubwire ati nukuri bijinari mfise yaruko ariko iyo njura byo wavuze nitwaronka tuzobigura umwana agira icizere yuko ico nari nifuza nta kiroso no munsi ejo kizobaho hariho umuvyeyi umwana ashaka kumusaba igitumba agaca muhinkoni none bagusabye inkoni gamadana erigari ke mazabe aza gusaba ngo igitumbura na uri mwishida wifitiye ibibazo wiyumvira uza gukora yirasiyo cyo uza gukora nayinzi bagomba bagusohora ubundi nashaka tabora kubita inkoni kedu kyamesha kuri burofa none umubwenge ukiguru gacucu mu nkoni yaherayo aragukubita hari abana bazi kwishyuza utaje ukazava mama w'ameze wamwe ngoramo igitumbura sinavyibagiye nzokigure ejo mwana erega n'umwana wawe mama sabe hariho ubuzima umumama ashobora kubamo akaba muri stress ku buryo usanga no kuvuga neza byaranga ariko stress zawe n'uzita ku bana abana bazowe bidoma ariko urabizi ko hariho stress zituma umudamu atagishobora kuvuga neza adashobora kuvuga umubiri wose nivira kugeti uri umuganga n'urushinge rugutera mu jisho ni ukwirinda yuko abana tubarerana amashavu twatewe n'abandi bantu kugira ngo basi abana bacu bagira gahengwe nizo turondore ibidoma abana bazoduhunga ko umwana bafise kuvyihanganira araguhunga araguhunga avuze byo brema turabukuntu turera abana ko kandi tuzokwarura ibidoma nyene mugabo umwana ndakunda kujya kurera umwana biragoye ndinabwo ati rero umwana w'imfuvyi si wagora narwawe arakugora none ko twadufise abana b'ibigaba ko tutarabata ngira niko naho gihonda kigumaho kigataha ni muhira kuko umwana w'imfuvyi we uco usanga yomotse niko yangira babuze urukundo aba yumva umenga nta rukundo ruhari uhagije ku yarakomeretse we nawe uje kumukomeretsa turakwiye kuhagabira ubona bagiye bamutari bubarere ndugu yawe igumire iwanyu kuko si itegeko si itegeko kuja mugabo si itegeko nawe mugabo ugiye kumugora afise umwana utari rero bajya abana mureke kuko si itegeko kumutwe abagore ni benshi ja kudafisa abantu yego nawe mugabo n'umugore nawe abagabo ni benshi tora uwufise umusore ariko uwoye guteza ivyago abahungu ni baki ndenda umuntu abahungu ni baki kuronka umugabo biragoye mu masaha amaraso y'umuntu adresse bashaka usanga abahungu bako ajyanira umukobwa umwe afite urabona ntakwenda kukurura nk'umugabo ntubacinege abagore ni benshi n'abagabo ni benshi imana byose yabiremye bikwiye ya ntacyo yagize igice
kuko hariyo abagabo barwanira umugore koko muga ivyo bibagake aho abagabo bagwanira umugore naho abagore bagwanira umugabo abagabo nuko intambara zabo zidasakara erega umugore kwicara baricara erega umugore mwagwaniye umugabo ashaka kuri stati ariko abagabo bashaka umutima cyaba bagashira mu bikorwa mu bikorwa okay tumere nk'abasoze Masamu tubagushimiye cyane sinzi uko hariho kimwe kimwe wumva nyine wovuga mu gusezera nyine muri rusange uko dukwiye kurera abana uko dukwiye kwitwara kuva mwumvise bwo uko umukobwa ari waguma agaruka mu bibazo kuva kiri umujene kuva ari mu rugo kuva atari mu rugo kuva agize iki burya umugore nitwe dufite ibanga ry'ubuzima wabyumvise icyo nosozerera ko cyambere cyo notera gashi no kubitaga leta yikubita gashi kuko abagore bararenganywa mu mpande zose kandi sindi kunda bavugira mu bubegi tunabone bafise ububegi twari bidasanzwe kuko ni bantu badakunda kwiyumvira icamukomerekeje no kubyo kivamwo no kuvuga navuga ati iyo umugore yafatanywe itonga nibashoke bamufunga wenyene cyangwa bamuha ibihano kana wenyene wapana icyo nase apana wenyene si wenyene ni abanze hakugwe ADN ujya mwana yapfuye hamenyekane se je narashimiye ingingo ya leta yazanye yuko ataperenkori candikwa unibaho bani bacandika perenkoni cyangwa naragishimye cyane naragashana undi ko umugabo yandikisha umwana bishaka nese cyo nakiragira ndakubwire ubu rero nibazane ADN umuntu yahakanye inda yahakanye umwana bapime umugabo bakubira ngo umugore ngo abari bapimisha nawe amafaranga boyakura leta niba pime uyo mugabo nibasanga ari we koko ari we yari yasa umwana ahanwe hariyo n'urundi rugero rw'abandi bantu baza kudutamwo ingorane ngaka aco kintu taниrakibona izokibona aba diaspora baragisibije ba diaspora baraza ngaha bafise ubudahangagwa kubera iki acaye urindega akaca yigira araduma none babana banka kwandikwa perenko rebo jya bacha bandikwa kwande yidumiye kandi aha turafise userukirabo ariko ntaragira ico cigwa cy'abo bantu mu biro vyiwe aho bogira abadamu bota ukibariza kuko arabazi niwe abarongoye hago badamu nyene barakwiye kuja kumuraba bakaja hamwe kandi ata komisiyo ihari yo kubakira egateza kugira uje mu biro vya kana gakakura nze ngaha nuko hariyo komisiyo kunyakira none woja he numva ko gutira kavuye karo kabuzi yuko kavuye ubu rero turasavye iyo komisiyo abantu batewe amada n'aba diaspora bagire biro haje cha diaspora Burundi ibakire ibumvirize hama abantu badumye uko badumye bagenda badume bagaruka bakemura ibibazo bari kwatera mu gihugu kuko leta y'u Burundi yaranse pere enkoni urazi yuko aba diaspora haro n'aba diaspora benshi baza basi akakwereka ati turagize mariage kumbe ni afeke hari yifitiye uwundi mugore akaca agi kutavuga yuko azana amadolari umenga ni wasigaye yakora muri Amerika hama vyarangira agaca duma kwe kukazi yuko atawuzomukura ariko rone kuko bafite ishami mu Burundi kandi rizwi n'amategeko kandi iryo shami nirigire iyo ntuze yo komisiyo yo kwiga ibibazo by'izo ngorane kuko ndazi yuko hariho abantu bavyeye ku babereji numva ngo ababereji bamwe bakera baza ku babirigi abavye ku abana n'ababirigi burya abana bararonse base bagenda kuri ambassade bakavuga ikibazo cyo kemu oya vraiment ne babiki kuko bapfa kuvuga izina ry'uwo mubirigi bakaca barabuye umwaka mu Birigi yari mu Burundi bacibondiza none kuki urongoye diaspora atagira iyo komisiyo kugira ngo abo bana none bazoje bazoba bande urazi kwitwa ngo umwana wo mu diaspora atadorare wipfungishije oya sha icyo ni nagisanzwe urazi kwitwa ngo umwana utagira so ariko sha kwitwa ngo umwana vraiment uri yes kandi ugasanga uyo mwana ntashobora kwandikwa ntashobora kuvugwa ntashobora kwiga n'uyu mwaca se Barundi uyo mwana yocaja kwande ndazi iki kiganiro na se Barundi urongwe diaspora Burundi araza kukibona twako turahatsaba yuko
muri diaspora rongoye kandi abangayi iwacu nagire komisiyo yiga ico kibazo kugira ngo n'abadiaspora bazi n'u Burundi erega bumenga ni impene ziba ziturutse hari umenga baraboshe nuko cumenga babona abantu bose mw'inzara bagaca bagira ivyo bashatse nta kinkurikirana kandi niyo bagarutse naho akwira ngo ndi umunyamerika ngo je ibibazo vyanje vyigwa muri ambassade ya Amerika nivyo niko bababwira ngo je ndi umunyamerika ngo ikibazo canje urumva ni ntakogwa cabaza biga abayandi none turabajije barafise ubudahangagwa bahawe n'igihugu c'amavukiro canke bagiye muri Amerika kugira baze kuduteza ibibazo mu Burundi kandi nivyo turamusavye umukuru wa diaspora aduyo komisiyo cyane tuzoje kumuraba simagana kwakira tuzo mu telefone bafite nimero ziwe buriya oya ndibaza arakurikirana ikibazo baza kuduha nimero ziwe kugira ngo ndabeshe ndabise nimero ziwe ahubwo iyi link nzona imusanza inbox ndabise nimero ziwe nari nimveti tiboba baramuhinduye ntakiri Samuel ni Samuel nyene sawa turamuramukije cyane turamutahije tumusabe ko nawe yodutunganira turakubaha cyane adufashe aba ba diaspora baza guteza ibibazo ngaha hatutaki twe twifitiye ibindi bibazo biraturemereye ntibatwongereza ibindi stress zo turazifise ibyana byo mu barabara turavyuzuranye nibaze kutsindagira ko ibindi kandi nibabuze uburyo bwo kubarera nta buryo babuze n'ukuri no mu diaspora gutanga $100 par mois byo mutwariki babura ko byo mutwariki nta nakimwe none bagiye haragura baze guteza ibibazo oya vraiment numugabo w'ijunja n'ijambo kandi ndamwubaha murandamubona ku marezo sociaux nukuri avuga nk'umuntu atuje kandi igikomishira zifata niyi nakamu urabona ko usanga ico kibazo atarakimenya ko kibaho ico kibazo rero nyakubahwa kirahari abana ba diaspora batubanye benshi mu masite nukuri turasavye umwana wese abonese kujya wavuze yuko ijana ryawe n'umwana agire se nuko bimeze kandi aba turarangije yego twajeje twako turavuga impanuro kuri babadamu babasingo madamu iyo ivyago vyagushikiye ukisanga wamaze kuba umusingo mother nukuri sibara mu buzima mu bundi abasingura byo no muri Bibiliya nibo babaye abambere bakiriye Yesu baramuhanagura ibintu by'ibirenge kandi baraharigwa nukuvuga icyo kibazo cari kari kuva kera rero ico kibazo nikigutume wurira inzu y'umwishwa nikigutuma ukora ivyo utokoze kandi ntusuzugure akazi akazi kose kagagushikana ku ntumbero bivana umutima wagakoranye fata ikintu cyawe cyose ugikore ari sombe mu isoko uzihure urera abana mugabo woye guteza ivyago izindi ngo kandi ndazi Yesu azakugirira neza vuba bizogenda neza ikindi naco ariko niba nisuzugura uretse ko hari igihe ushobora kuba mu buzima ukumva isuzugura rero nk'ubuzima noba narabaye mu gihe kimwe nkumva umenga nta rubanza noba nkijamwo sinoja hamwe n'abandi badamu urumva ugasanga nyine wisuzuguye ukuntu wiyumva ukuntu ntoja hamwe n'abadamu ntoja hamwe n'iki uko umubona umenga bariko barakuvuga ariko nasanze atari vyiza burya uba uriko uriyica n'uruhuha uba uri kuriyica niwe uri kuriyica burya ntuyumvire ngo nakariko arakuvuga je ndibuka ko hagarare ko yemerura aze mama yarakunda kumbwira umubwiye ngo nakayansuzuguye agaca kubwira ngo nuko usanzwe uzi kusuzuguritse hajya iyo uvuze nakayakugaye nuko ubusanzwe uzi kugayitse nyene ivyo bibazo biba byakubaye ko hari gihe wumva umenga uragayitse ariko ivyo bibazo ntibikakubuza inkomezi wumve uko mera nk'abandi woga ku mwanya ambara ubegwe nimufise ico wumva kumenga wofata ka brochette genda ugafate ukaje mama kandi nimba ushobora kujana abana bawe genda wicaye n'abana bawe mukaje mugabo wirinde babagabo baza kukubwira ngo mbenga ngo intabe nta uyicayeko cumubwira ati arayicayeko nuko utamubona atari musimwe mukaraheza ariko ati wewe iyi ntebe arayicayeko nuko wewe gusa utamubona genda icana bo mwazananye iyi ntebe ntigaragara hamaga burushite ukarye witaye burya nta muntu asuzugurwa atisuzuguje
tubime inkuru abo hanze. Yego. Ya. Nuja kuramutsa umugabo unaka ukabona umugabo wiwe ariko akuraba akarisho ka pembeni kemya shetani pepo mbaya. Pepo mbaya kuko rujya rugo n'urusambuza abasingomaza bazoba benshi nushaka bagwe bagwira none n'inzigo. Oya. Wabigiranye inzigo se madame ni roho mbaya kama wewe uliachika wote waishie kuachika. Reka abandi basi bagira amahoro. Hama nawe Yesu musenge azokugirira neza nawe bizogenda neza. Nanje yarangiriye neza. Nubishire mu nzigo. Turagira inzigo kabisa. Twajeje. Oya nturahetse. Nahejeje. Urisiye babasaba bisama jabo meshi kane kavuga ni wowe haka kumvita ibintu byiwe. Nukuri naenda bakumbuye kandi ndabakunda. Abanya nka bose nta nabahari cyo gituma nivugiye ati nta nabarozi baza kudukurikirana hano mugoza guramega ntibikunda nivyo ko telefone icisha. Bye bye rero nuko bimeze muze muramusanga mu ruvumera kumushorera mu kibanza bazi kugira samara ngumukazi mu kibanza cyakanga ni 12,50 mu ruvumera ibirato vyiza n'abarangura bose arashobora kubaha n'utwara kimwe n'umufise ukuguru kumwe mwumvise uko abana bataza ku mastati bashaka kwibeshaho ndakunda abana cyane bataza ku mastati b'abanyeshuri batagira imitahe ego hari ukuntu bashibira ku mastati muze murambwe ndabibaha hama ico abagenzi banyu bashimye muza ndabaho kugira muronke Nadimi hari akana kashana bikoreye mu Kanyosha kitwa Raisa akana ndagakunda cyane kavuye ku ishuri kaza gutora ibirato 3-4 kandi karajya ko 10,000 kandi karabaye ejo ni kamaye kadosha isakoshi mwana mumubwisho mva yuko yibuka rero mwavyumvise ko umutayisima ko ufite ibifaranga byawe urashaka n'ubwenge dusaba Imana ubwenge kabisa abana bacu menye ko mwiteza imbere muzaza kumasa tapana kuza gupostinga ama photoshoot ngumagize oya nibikenewe cyangwa ugasanga ku postinga ibintu byo gutukana byo nibikenewe posting ikirato cyangwa impunzu hamuje ko na dimi ube bandanje n'umuhunga uza gukoresha utamusaba amayinite azogira indero nuko bimeze mwakoze cyane rero kudukurikira ciao ciao bye bye.